Famille Yesu Kristo ntabwo ari Imana uburyo na Yosefu ujya yaramukoye amaze kumenya yuko Maria afise inda yashatse kumukwepera mu misho bisigura ati sivyo uyu munsi byatangiye kuva kera niyo mu mareka cyangwa kumbwira ati ngigenda ni yamwe muyera ibyo bisobanura iki rero bisigura ko Yesu ugiwe bavuza gute nikinyendero nuko bavyita na Yesu ugiwe yari kinyendero kubera ko ntabwo yavutse ku mugore n'umugabo bagize mariage yego urumva none ivyo vyarabujije ko Yesu Kristo acungura isi ariko n'ikindi kintu Yesu yavutse ku mukobwa yizigamye ari umuvyeyi wo kwishimira yuko umukobwa wawe yokomeza kuba ari umukobwa wawe ngo kubera ko afashe rakororinda akaba umwicanye utazi ariko bakomeze kwitwa umwana wawe rero ivyo bintu vyo migenzo famille biri mu bintu vya mbere bituma hariyo abana benshi bakaba bamaze kuvuka ariko batigeze bavuka kubera gutinya bavuga ati wawe nimara gutwara inda community barabafata gute bora society bamwe baza kufata gute mwira baraza kunyica agaca hitamo kugenda gukura mwinda kugira ngo bitaza kugaragara akirengagiza yuko yishe rero niyo mpamvu ko nababwiye ati famille ukwica ukugusambana sico cyaha cyonyine utukana ubesha wa mugore nimba nawe uri kurasunikiriza umwana wawe kumva yuko agutinya kubwira ati mama je ndafise inda ugasaba ngo umuntu yishimye ngo kubera ko ngo yarose umuzukuru ngo kubera ko ngo yagize mariage iyo mariage kwanza byavuye he none umwana avukiye amezi 9 ubu umwana avutse muri mariage n'umwana yavutse uwo mukobwa atagize mariage nibavukira amezi yose namye pe uwavukiye muri mariage niwe atunda cyane kuruta wavutse gihe yani atavukiye muri mariage famille ijambo ry'Imana irambwira ati mu kwezi kwa gatandatu ngo ni umumarayika Gabriel amanukira Maria aramubwira ati umviriza wagira ubuntu Maria kuko uzosaminda badadi benshi sivyo abaprofete abapotre bande ndetse n'abapasteri bamwe ari ukuntu bashobora kuvuga ati ndagunyuze uvuga amen okay ati ngo gogo ufise arabarozwa no gutera iwanyu ego baraje ubwo abarozi turabishe mu izina rya Yesu Kristo amen mu bantu Yesu yaje gucungura n'umurozi yararimo uhite wibaza ati umuntu Yesu yaje gucungura aremera arafa arababara kugira ngo umuntu abashe kubaho ugaca umusaburo Yesu nyene ngo yice umuntu yarokoye niwagize abandi inyuma niwe yavuze ati ubaye so na nyoko ubwo rero ati ngo nubwo wokora ibindi byo utokora byose ugakora kimwe muri byo leta imaze gutsindwa n'urubanza ko rero je natungurwa n'ikintu kivuga ati ni gute batenga umuntu ngo kuko bamufasha sambanya bakunzi wa Akamo TV turongeye kuba ikaze kandi tunabaramutse cyane kuri Akamo TV tubifuriza amahirwe n'umugisha mwanya no muvyanyu ura musi rero twagira amahirwe yo gusubira gukorana na wa musore wacu nawe se wundi ni Stone muramuzi cyane mumubonye muca mumwibwira ko ni byinshi yakoze muri entertainment gose nitwovyirengagiza Stone turakwakiriye cyane murakoze cyane meze fresh ndashima sana vipi bakunzi wa Akamo nizere ko meze fresh je ndameze neza aho ni fresh nawe ndazira ko ameze neza ura musi rero Stone tugiye kubaha abakunzi bacu bimwe mu bigiye bitandukanye bigenda twumva hatandukanye peut-être madini canke mu quartier bigiye bitandukanye nyene yego dukunze kumva na cyane hari ama eglise amwamwe uzamva nk'iyo umuntu amufatiye mu busambanyi ngo waramutaramuye muhaye satani je nkaca niyumvira none umuntu amufatiye mu caha se nibirakwiye ko mu shetani cyangwa wamwegereza Imana kumbura kugira ngo yirimbure asubira agaruke kandi agaruke basi abuwemerwa n'Imana nkuko bo bibaza ko babemerwa n'Imana wabona gogo cyo kibazo bajije cy'ingenzi cyane kubera ko niyo hantu twese twakuze tukayobera umva twarakuze baratuyovye barafashe nyine baraducurwa cyambere mbere kwanza abo bantu twakuze baduhagarara imbere kubera ko batubwira ivyo ubutumwa bwiza tudafise uburenganzira bwo kubabaza ibibazo umva baca batujaniranye rero abakunzi ba Akamo TV n'abaramukije gusa kinagoma ndabasabe niki kimwe sivyo kino ni kiganiro c'ingenzi kandi abantu benshi bisa nkaho umenga ubuzima bwacu bushingiyeko cyane rero
ivyo rero biri mu bintu kidushigiye ku kibazo gogo ambajije mu vy'ukuri ubusambanyi ni icaha ubusambanyi ni icaha ariko iyo uko urasoma ijambo ukaja gusoma nko muri Yakobo igice ca 2:11 arakubwira ati ngo uwavuze ati ntugasambane niwe yavuze ntukabeshe uwavuze ntukice niwe yavuze ntugatukane uwavuze ati niwagize abandi inyuma niwe yavuze ati ubaye so na nyoko ubwo rero ati ngo nubwo ukora ibindi byo utokora byose ugakora kimwe muri byo leta imaze gutsindwa n'urubanza ko rero je natungurwa n'ikintu kivuga ati ni gute batenga umuntu ngo uko bamufasha sambanya kandi kubesha rica gutukana rica inzigo rica kugira ishara rica gucira urubanza abantu bikaba rica ivyo bintu biba biri mu bintu rero kubera ko baduhagarara imbere bakatubwiriza ntitubashe kubabaza ikibazo niyo mpamvu baca bisanga ngo baratujaniranya tukabishira mu mutwe ku buryo bica bidusunikiriza kumva yuko jewe nakora ubusambanyi ndi mweranda bikamu uburenganzira bwo kumva ko ngomba gucira undi muntu urubanza kandi ijambo ritubwira muri Yohana 3:17 kuko Imana itatumye umwana wayo ku isi gucira abari bisi urubanza ariko ngo bakizwe muri we none jewe ndinde kugira ngo cire undi muntu urubanza abo bavuga ngo batenga abagize abasambanye uretse ko batenga urya peut-être yatwaye inda cyangwa urya yafashwe peut-être muri hotel bikagaragara bakamuteza abantu ariko uzi abasambana mu mpisho hamanti banabimenye urabona bonye baba hari naco gituma kubera ko tutari Imana abo babikoze mu mpisho si ngombwa yuko tubitaho n'abanya baba bakoreye babikoze ku mugaragaro si ngombwa yuko tubacira iki yuko tubacira urubanza urazi ikintu kimwe ari kumusanga bafata bagatenga umuntu ati ngo kubera ko ngo yatwaye inda none yibaza ati mbega kuzuza umugambi w'Imana nabyo byarabaye icaha mu masezerano Imana yasizeranije Aburahamu yamubwiye ati ngo nzokugira sokuru uruvyaro rwose ruzokomoka muri wowe uzogira uruvyaro rungana n'umusenyi ku kiyaga none iyo umuntu atwaye inda none kisigaye kiba ari icaha nyene igituma bavyita icaha je no bihuza gato n'imigenzo y'ikirundi kubera yuko umukobwa atwaye inda yo mu rugo ntabwo ari shema ku bavyeyi ico ni cambere ku muryango kubera umuvyeyi wese abayifuza kurera umwana akamushingiza n'iteka akabona baramukwereye baragize gute basaga ko ibintu biciye mu muco ariko iyo umwana atwaye inda muhiri wabo abakuye ko kagaciro umuvyeyi peut-être yumvuga ati ntiyareze neza ubwo birinze bigaragara gatwarinda bisigura ko ivyo yahora akora byari birenze ko abantu ntibokwemera ngo nirijya rimwe warugiye petete avuga ati muvyeyi yareze nabikumbure hama iyindi sano no biha muri eglise nayo kubera ko baca babona ko deja umuntu tumubonye afise inda turamenya ati yakoze ikintu runaka kugira twarinda sivyo baravuga ati naka nimba yatwaye inda bisiga ko yamanje gusambana yumva baca biharura nk'iki nk'umwana atari umugisha sinzi umwana avuye mu caha je nibaza ko ari impamvu bamutenga ariko se je ndibaza ikindi kintu ko hari igihe vyogaragara ko umuntu afise inda cyane na hato yitwara ko hari abasambana ntaci batwara inda nk'umuntu arasambanye ubwiwe aragize control muri we kumbura aragiye ariyejeje arasenze personnel sivyo none wewe ubwiwe yamaze kwitahura urinde gucuga ugacumutenga kandi yamaze kwitatura n'Imana yiwe kombore umuntu arakwece kagaragara ariko aho yihanira nta muntu abahaye of course izo kintu wavuze ati ngo imigenzo urabona kuko n'abafarisayo bagendera mu migenzo bo bari bazi yuko ari ukuri ninaco gituma bamuzanira Yesu Kristo bavuze ati ngo ivyagezwe vya Mose bivuga ati ngo umuntu wese afashwa asambanye tumwicisha amabuye mwigisha ngo we nawe bivuga ko iki nabaca aramubwira ati utarakora icyaha muri mwe navuze ati utarasambana utarakora icyaha muri mwe namutera ibuye baragiye bariyumvira nimba ntasambana ndiba nimba nasambana ndacira abandi rubana nimba nasambana urabona bicaye ngombwa rero yuko ujya mugore abaho Yesu ashamubwira ati rero nigenda ntuzovyongere urumva kandi uwo muntu agashobora kuvyongera kuko ikigwa abahawe kiba ari ikigwa cyumvikana sasa abavyeyi reka mvugane n'abavyeyi famille Juste umunsi kino kiganiro nagiye gutandukana n'ubumwe mwari musanzwe munzi rero ari kintu gogo yavuze ciza ati ngo kumbure umukobwa bayisha imigenzo iyo mu miryango yabo agaca yikurako ishusho agateka rero muvyeyi wo kwishimira yuko umukobwa wawe yokomeza kuba ari umukobwa wawe ngo kubera ko afashe gakororinda akaba umwicanyi utazi ariko bakomeze kwitwa umwana wawe
rero ivyo bintu vyo migenzo famille biri mu bintu vya mbere bituma hariyo abana benshi bakaba bamaze kuvuka ariko batigeze bavuka kubera gutsi bavuga ati wawe niramara gutwara inda community barabafata gute uraba society bamwe baza kumfata gute muhira baraza kunyica agaca hitamo kugenda gukura mwinda kugira ngo bitaza kugaragara akirengagiza yuko yishe rero niyo mpamvu ko nababwiye ati famille ukwica ukugusambana sico cyaha cyonyine utukana ubesha wa mugore nimba nawe uri kurasunikiriza umwana wawe kumva yuko agutinya kubwira ati mama je ndafise inda ugasa wumva ngo umuntu yishimiye ngo kubera ko ngo yaronse umuzukuru ngo kubera ko ngo yagize mariage iyo mariage kwanza byavuye he mariage yavuye he je navuga yuko mariage yabayeho kubera ko kagateka navuga muryango umwana w'umuntu kuko abana b'abantu tuba twikunda twarikururiye rero kumva yuko mariage imaze kuba ngo ni umuntu aba yemewe n'amategeko n'umwana aba yavutse muri mariage ngo ati ngo aba yemewe n'amategeko ndasha ndatambaza none umwana avukiye amezi 9 uba umwana avutse muri mariage n'umwana yavutse umukobwa atagize mariage nibavukira amezi amwe yose namye pe uwavukiye muri mariage niwe atunda cyane kuruta wavutse gihe yani atavukiye muri mariage famille ijambo ry'Imana irambwira ati mu kwezi kwa gatandatu ngo ni umumarayika Gabriel amanukira Maria aramubwira ati umviriza wagira ubuntu Maria kuko uzosaminda kandi yese asaminda ku buryo na Yosefu ujyari yaramukoye amaze kumenya yuko Maria afise inda yashatse kumukwepera mu misho bisigura ati sivyo uyu munsi byatangiye kuva kera niyo umumarayika cyaza kumbwira ati ngigenda ni yamwemuyera ibyo bisobanura ikirere bisigura ko Yesu ugiwe bavuza gute nikinyendero niko bavyita na Yesu ugiwe yari kinyendero kubera ko ntabwo yavutse ku mugore n'umugabo bagize mariage yego urumva none ivyo vyarabujije ko Yesu Kristo acungura isi ariko none kindi kintu Yesu yavutse ku mukobwa yizigamye akiri vieille ivyo namwe bihuriye none urese gatoya none iyo baguteye iyo uri vierge buko jyama n'umukobwa n'umuhungu akagutera inda none bica bikora ko abataguteye inda uri vierge nyari ndategeza kujayo nyine iyo mentalite rero tureke kuza turayishingira ko ngomvye kuvuga iki Stone urabona none zarabujije yuko Maria ico gihe bamuvuga ati yo ngo rabafise inda y'igitwarire zarabujije yuko nuzi yashaka kumukwepa bisigura ati rero iyi migezo ntabwo ari uyu munsi yabaye kuva kera ikintu cingeze ngo tugomba gushingira ko n'icyayi no gutahura neza yuko ni ntabwo vyigeze bibuza Yesu Kristo ko acungura isi kandi impamvu Imana yaje muri iyo systeme yaje kugira ngo itwigisha ikintu ciza kivuga ati ivyo bintu mufata mwe mugagenda mugashiraho siko kuri kuko Imana ari ibizi akabezi neza yuko umwana w'ukuri aba agomba kuvuka umugore n'umugabo bamaze kugira mariage yari kubaza ko bakurindira ujya joro bakagira mariage agacaza akabwira ati nturyamane nawe ngo mashemye imbuto yanje isigati Imana yakoze ibintu itazi Radio Stone gomvye kutubwira yuko ko tugiye kuraba ishusho ya Yesu Kristo kuza hano ku isi yagerageje kuza muri ya shusho isuzuguritse ya yindi bose bashobora kugira gute kuja kure bakamuci kugira ngo tuzi ko igitwarire ni kosa ni caha mu muryango niko twabifata si caha ariko oya ni kosa mentalite ni kosa mentalite dufise sibyo ariko Yesu yemera kwitwa igitwarire kuko Maria si bose bari bazikwa inda yamye muyeza bamubonye arenganye imbere baravuga ati wa mwana wanaka afise inda yo muri wabo sivyo niko bose bavuga niko kwari kuri bisigura ko Yesu yari ikinyendaro okay ico ni cambere bisigura ko Yesu yagomvye kwerekana ko nibinyendaro bishobora kuvamwo ihanga rikomeye wayi notega n'ibyatangwa na Yesu Kristo none na Dawidi ugiwe mu kuvuka kwiwe papa wiwe yaciye mu mugore wiwe amubyara hanze none byarabujije ko umwana wa Isirayeli kandi tugiye kurabura ziko akenshi umwana w'ikinyendaro atari ivyo mbona menga abavyeyi basigaye bafata ukuntu abana je nakuze mbona abana b'ikinyendaro usanga ari umwana ari brillant mu ishuri ari umwana aciye ubwenge ari umwana afise des projets akuze ariko biretse no munsi umengo nyene abavyeyi ari ukuntu babona umwana mengo no muri SFR ko rero ico gihe cyose Stone yari bwigera atangura gufata mayo kugira ngo abashe kubatahurisha kubera ko ivyo nizera today mwabifatiye kugira ngo muvyumve ni naco gituma rero ndabatumira ati bisaba yuko muhindura iyo myumvire yani kubera ko imyumvire dufise idukururira kumva ko turaberanda kugira ngo dusubikirize kumva ko abandi ari babi
ikindi kintu naco Yesu yavutse muri ya shusho y'umuntu asuzuguritsa Kenye donc yavukiye mu gato bw'inka akura muri bwa buzima ngo kubaza igiti kandi ico cyonyene ati i Nazareti no wari umuji usuzuguritse niyo mubona avuga ati mbega ngo Yesu umugabo we ava i Nazareti ngo i Nazareti ngo hova ikiye ciza rero ni hagarira kuza mwita abana ngo bavyariye ngo kuko ngo batagize mariage ati mugaca mutangura kubita ngo ni binyendaro n'abana bose bari umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana ntabwo uza kukugisha inama ati ngo tugende tugire mariage ngo baduhezagire mu kanisa urumva kubera ko ni vyabujije yuko ba Pete banuze ba Abeli bavuka ba Esau bavuka gukomeza kubera ko ijambo ry'Imana irambwira ni Imana irema Adamu Yesu imushireho umugore kandi Imana siyo yabwiye ati ngo dabagize umugore n'umugabo Adamu akivyuka akamubona Eva yaciye avuga ati wowe uri umugore wanje kurakara none wumva ari Imana yabahezagiye bonyene bari hezagiye that's it urumva rero ivyo nyumvire famille muyihagarike kubera ko ivyo bibatuma mutabasha muja kure y'Imana ninaco gituma ivyo muzosaba vyose ntabwo muzokwigera mubironka kubera ko nta rukundo ruri muri mwebwe akantu kaba karenze erega urabona for example nka system usanga ari ukuntu bakunda kuvuga ba daddy benshi sivyo aba prophete aba apotre bande ndetse n'aba pastor bamwe ari ukuntu bashobora kuvuga ati ndaguye cyo uvuga amen ati ngo gogo ufise arabarizwa no gutera iwanyu baraje ubwo abarozi turabishe mu izina rya Yesu Kristo amen mu bantu Yesu yaje gucungura n'umurozi yararimo uhite wibaza ati umuntu Yesu yaje gucungura aremera arapfa arababara kugira ngo uwo muntu abashe kubaho ugaca umusaburo Yesu yene ngo yice umuntu yarokoye ariko Shaston umuroza gwaza umutima Shaston izo wonya ni kiremwa muntu ora Shaston ngubu unya uwahantu hari umurozi twayinda umwana arapfuye zaye umwana arapfuye sinzi biki habaye ibi man nyene nk'umuntu birabaza umutima ariko je nibaza nk'abantu bafa bafise imbaraga kandi biyizera muri côté spirituel ico bagikeneye cyo gusaba ngo naka afe ahubwo kubera kuba wishimiye ubundi burinzi burengeye ubwujya murozi iyo niyo ngingo urumva iyo niyo ngingo kubera kuba wishimiye uburinzi burenze ubwujya murozi uvuga ati ico nakiriye wafise muri jarusha imbaraga ujya murozi donc uravuga ati wakora ivyawe ndabizi ko ubugingo bwanje ntawo basho bufiseko iko navyo ico rero uvuze nico kira abantu benshi badakunda gutahura abantu nabwo twemera ko turi abanyantege abantu haravuga yuko tutemera ko tudashoboye kandi mu gihe cyo tutaratahura neza ko umunyantege ni Imana yoguye inkomezi nizokunda igihe cyo tutaratahura neza yuko atacishoboye Imana nta kintu kimwe yogushoboza erega hari amajambo avuga ati ngo aho inkomezi zacu zirangiriye niyo Imana zitangurira donc bisigura ko wowe ugifise inkomezi Imana ntishobora kuza mu ruhande rwawe bisigura ko bidusaba kwemera ko turi abanyantege nk'idabo cyane uko ujya murozi ntago bari gukoresha imbaraga ziwubwiwe haba hariho iyindi mbaraga akoresha bisigura ko wowe ugena imbaraga zawe nawe aziyo ntimushobora bisigura ko afise imbaraga zindi nawe irifa kugira izindi imbaraga zindi arizo z'Imana mu gihe afise imbaraga ziwe hagira ziwawe n'ubwenge bwiwe bwose ariko wowe nawe ukaba wizera Imana ariko ukizera Imana ukizera telefone ukizera umugabo ukizera iki ukizera yani nicamake iyo tugiye guhangana rero je ndumurozi ntushobora kunesha kubera ko je simba niyeguriye wowe nabwo wiyeguriye imbaraga z'Imana zonyene ariko je mba nizeye Satani n'umutima wanje wose atani kindi nico gituma rero ahubwo urazi ikintu je nubona twobahamagarira story umuntu aho gusanga umurozi apfa ahubwo genda wimatanye n'Imana ico nico cy'ingenzi Imana ishaka erigabuje n'umurozi wana wani wa maraki mataya n'Imana turabizi neza ko nta mbaraga na zimwe zishobora kunanira imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ziri au control ibintu byose wani wa maraki mataya n'Imana rero ukagira ubusabane n'Imana yawe zijya mbaraga z'umurozi nta na kimwe ziza kugutwara nubwo iyo rara tega gute nubwo gutera ibiki aza kwisanga bikubise nko kuri antibar ngiye kurasa sasa rero jembo rumengo ntibosabira abarozi gufa ahubwo basaba imbaraga z'Imana kugira n'ujya murozi atahure kuri azindi imbaraga zirusha iziwiwe ahubwo bimuha icigwa cyo kuja kwitera zijya mbaraga zawe gogo ivyo vuze n'ukuri kandi kuzuye pe ivyo tuko tubihuriza kwijana yego urabona rero ni
bano ba dadi canke bano bantu bayobora mu makanisa hari ikintu batahuye baratahuye baramenya neza yuko mu Mana harimo buri kimwe cyane. Ni naco gituma wewe iyo akeneye umuduga ikanisa iramucangira, ariko iyo ukeneye umuduga atuga Imana izo guhezagira. Uzi kubera iki? Kubera ko baba baradushizemo inyigisho z'ibinyoma ku buryo nibwo dusenga Imana ntabwo ituwe twumva, kuko byamaze kushaka ko umurozi agomba gupfa, kandi umurozi nanjye afite famille. None nk'ubu tuvuze ati abasambanyi nabo bafe, ababeshi nabo bafe, abanyenzi bose bafe, twese twobona. Bisigura ati naco gituma mu makanisa muzohora mucangira abapasteri mukabarira n'amazu meza yo kubamwo, ariko mwebwe mugakomeza muri chambrette muhangayika kubera ko baratawe yuko mu Mana arimo buri kimwe. Kuko abantu twikunda aca sunitiriza abandi bantu rero kutabasha gukunda Imana uko bikwiye, ahubwo wikunde dadi kurusha uko ukunda Imana. Naje tumugize ikibazo cyose nicugira ngo dadi ndagusabye fasha uyu afite ikibazo kuri gine famille. Ivyo bintu byari gihe c'abaprofete ngire yuko Yesu Kristo aza cyari cyagiye c'abaherezi. Abaherezi nibo babatwarira amashikanwa ngo genda usabire kugira ngo wera, ariko Yesu Kristo igihe yaza agapfa ku musarango byose birarangiye. Tuzi ko cyagitambara cyari kikingiriye kandi umuherezi n'umunyagihugu catabutsemo kabiri. Bisigura ko zijya mbaraga zo genda ngo dadi sengera urazifise, nari bari imbaraga uburenganzira urabufise, uburenganzira bwo gushikira bufise. Uragenda tu ugashika ugasenga wenyine ukavuga ati Imana ndi hano umwana wawe, ariko gusa urazi peut-être ico abajya badadi twizera ko badufasha. Imana ijambo ry'ibatugira ngo twubaha abagira gute abaganza, donc sivyo. Kandi ni nkuko umutwaro uwufise urumye no kusangira na mwene umuganza bibiri tubwira nabise sujya nuzeye sujya mu dadi, kubera ko ujya imbere yawe mwese imbere y'Imana muri abana b'Imana. Rero ati muba abaganza, uba president Evariste Ndayishimiye, urumva ubaha umuchef de quartier wawe, kubera ko aho hantu ni ubusanzwe umaze kuhaba uzokura ikanisa bazogushigikira. Ariko ujya nawe kubera kino Yesu yavuze ati nimba ukeneye kuba mukuru ube muto. Yesu kubera yafashe akoza abantu ibirenge. None Yesu rero umwigisha w'abigishwa biwe, none gute ushaka kumvisha yuko rero ngo bajya badadi ngo nibo baganza? Nibemere yuko ahubwo makati bajya badadi gituma no bafata nk'abaganza mu ruhara rwa eglise pana mu ruhara rw'igihugu. Icyo novuga ni kubera ko abisirayeli igihe bari mu bugaragwa muri Egiputa gushika mu bugaragwa, Imana yarajije kubatabara bivanye n'amaborogo y'abisirayeli. Ariko Imana mu kubatabara ntiyaje mu kivungo c'abisirayeli bose, yahagurukije Mose nk'umuyobozi wabo abaje imbere kugira ngo tukiraho nyene rero mwiza tukiraho nyene sije tukiraho nyene yari Mose. Kandi ico gihe Imana yaseruye umuntu umwe kugira ngo ayobore ubwoko bwawe, urumva? Ni naco gituma nta muvugishwa n'umwe yigeze abaho mu kinjana kimwe canke mu gihe kimwe ngo babe ari batatu canke babiri, urumva? Ari igihe ca Eliya, igihe ca Elisha, igihe ca Musa, igihe ca Bayona, ca Yesaya, ca Yeremiya, urumva? None ubu unya dufise bangaye mu gihugu c'u Burundi? Ndabaza dufise bangahe? Bisigura ati rero ivyo ni ibintu bagiye bakra kubera ko kiriya gihe baravuga ati mungerageresha ibigira 10 n'amashikana, kubera ko ico gihe Imana ntabwo yari yari ntabwo abantu ntabwo bari bayizi in deep. Naco gituma muri Yesaya aravuga ati ngo hazogera igihe ku buryo abantu bazogenda kubibutsa yuko je ndi Imana, bazogenda bazi neza yuko je ndi Imana. Nuko utokwakira Yesu Kristo umwana umukiza wawe ariko urazi ko ari Imana yakuremye. Arano bitandukaniye. Bini aba ba prophète cyangwa aba apotre ni systeme bakoresha kugira ngo mubashire imbere mwumve yuko mugo mugomba kwisuzugura, kandi umaze kwisuzugura urikire n'Imana yafatiye umwanya kugira ngo ikureme directement nani cyakirenze cyo. Kuko umaze gusuzugura Imana yakureme kuva yuko watacho woshobora. Kandi Yesu ubwe avuga ati ntabwo bintera isoni kubita bene data. Urumva? Yesu bwiwe. Kandi twaba tuzi yuko turabaraganwa na Kristo. Bisigura yuko Yesu ni grand frère. Hama dufise data umwe wo mwijuru. Of course. Kuko waba muri Yohana 3:16 navuga ati ngo kuko urukundo Imana akunze abari mwisi nibo gwatumutanga umwana wayo w'ikinege. Umuco Yesu yarakiri kinege, ariko Kristo amaze gupfa aca tugira twe kuba batuyabiwe. Yesu ntakiri kinege,
ubunya Yesu ni imfura ku Mana amadeni twebwe rero ni turi batoya biwe baba kandi ukurasima no muri Yohana igice cya 16:26 na 27 haravuga ati ngo kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje ngo sindababwira ngo nzobasabira data ngo kuko data ubwiwe arabakunda ko mwankunze kandi kuko mwize ko nakomotse ku Mana none nimba Yesu ubwiye avuga ati ngo ntabwo azodusabira kuri data wowe dadi wawe agusabira nkande mu gihe Yesu ubwiye yavuze ati ntabwo nzogusabira kuri data uzokwisabira ariko bisabe mu izina ryanje Yesu Kristo amadeni data wo mwijoro azobikora isibira yuko rero bakwiye gumuka amaso tukabona yuko kugira ushike ku ntego yawe just a be you donc uraba wewe ariko no kwizera ko dadi atagusengeye nta kintu woronka oya ahubwo dadi yoba hari tumufate nkande na muntu n'umwe mu dadi tumufate apana ahonda uriko iyo kwitwa dadi so uko ariko kose reka ndakubwira ikintu kimwe ariko uyu ubuyobozi tubirikije no turi mu bihurize ko do you know why kuko jewe novuga ati nagufasha izindi ryari ryo ryose urabona nka jewe nita ngo brother Deniston sije kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira ati nyakagira umuntu n'umwe wo mwisi nita data kubera ko so ari uwo mwijuru kandi aravuga ati ngo nyakagiye n'umuri mwebwe yitwa rabi bisobanura umwigisha kubera ko umwigisha ari Kristo wenyene ahubwo mwebwe mube bene data brother and sisters kandi muri brother and sisters rero ni je nawo turaharirana ariko kuri papa avuga ati ceceka cyo duceceka ariko tuvukana tutabishana ubambira ati ibiri nawo kazana ide zawe urumva rero ni ari ahantu baturimita kubera ko bo ubwo babizira ngo nibo ba data banyu ivyo rero bigaca bituma wowe utabasha kuronka umwanya wo kugenda gusenga reka ndakubwira ikintu kimwe urukundo rw'Imana ruri hamwe urumva rero ahubwo uzi uko bavuga ati ngo umuntu ngo kugusengera ni bwabunebwe bwo kumva yuko udashobora gufukama rondera ubusaba ngo umare isi n'amasegonde 30 yone uvuga ati Mana ndagushima ni bwabunebwe kandi reka ndakubwira ikintu kimwe ufise ikibazo ukanuma jewe ngo ndamubwire gogo urashobora kukimbwira nkamubwira ati wana gogo la bronze avuze ngo ayifuza kineki ugasanga wowe mukumbwira ikibazo cawe byagutwaye nk'iminota 2 ariko je mukubye gushikiriza bintwaye segonde 5 urumva izo ne birahagije byo kumva yuko ugomba kwisabira ku Mana bigerageze famille muze bigerageze just for 1 week ibintu wamaze imyaka yose wararungise bajya badadi bango bagusengera bigerageze just for 1 week ukomeze kwibusima ko Yesu arabivuga ati ngo naco murasaba ati nimukomeze gusaba je nzogikora ni bigerageze je nizohonya muzoza kuvyumva neza yuko Imana ari iwacu twese nogore ndibaza yuko batahuye kandi batumvise cyane Stone no ndagushimiye cyane same here wakoze tu kuko hari abantu benshi boshobora kwiyumvira ati iki nico caha kiruta ibindi vyaha vyose ariko ntitwibagire yuko wowe upfuye wasambanye uwundi agapfa afitiye inzigogogo uwundi agapfa afitiye ishari nakashaka ko nakatera imbere mwese mufise sorry sin byose ni caha imbere y'Imana dutahure yuko icaha nica imbere y'Imana wewe gase imbere y'Imana burya uziko ibintu biba icaha imbere y'Imana bibara kwaza kuba imbere y'umuntu yego cyane uzi kubera iki je ndakubesheye canke ndakubesheye nkavuga ati ndamubesheye bronze nkavuga ati urazi ikintu kimwe bronze yagize kuno kontu kandi n'ububeshi wise umwanga cyagiye umwase bronze arakeneye ubufasha bwawe araje kubugusaba ucumwima kubera kuzivye nakubwiye ariko ntunabimubwire bronze ngashigira ibanga yego detema utubujya ubuzima bwiye bwangirika kubera kuri twe nyene icaro gitangura muri twege mbere ko tutwa imbere ku Mana niyo mpamvu Imana yabivuze ati Yesu yabivuze ati ntushobora kubesha ngo urakunda Imana mu gihe udakunda umuba rero nyezo babikaze cyane guys nizere ko twumvise amajambo ya Stone twese hamwe nizere ko dutahuye byinshi bitandukanye cyo tubemerera ni kimwe dukomeza kugira ama recherche cyangwa kugenda kwanaliza ibintu sivyo Stone kugira ngo tubazanire ukuri guhishije inyuma yuko bari bazi kandi kundi kuri guhishije kwinyuma yani mwari musanzwe muzi mutaramenya ico Yesu ari nico Imana iri
aho hantu muracahayobeye cyane gose kubera ko Yesu Kristo is not Jesus Christ is not God. Ubwo rero ni mukeneye ibibandanye mu kiganiro cy'ubutaha. Yesu Kristo ntabwo ari Imana. Mu gihe utaramenya uwo Yesu ari Imana iri cyane tubihurizaho oya ko je nizera yuko Imana ari imwe mu butatu. Yego imwe mu butatu iyo tuvuze ko ari imwe mu butatu turazi ko ari Imana Data Imana Mwana na Mwiye kandi byose bifise tuyibona muri action zigiye zitandukanye. Uri siriye uretse gatoya uri siriye neza yuko uri kiganiro aze ngo tutuvuze ivyo yo mana yanjye twatangura aze kuri ndabizi ko mutare bukirambirwe nagwo ni muri bukirambirwe famille Yesu Kristo ntabwo ari Imana rero hano hanuke kubera ko ni ibintu twakuze twese twizera na rero n'abandi banapfuye bizera uko kontu gogo Stone reka tuzabikore muri ntuza ikurikira. Okay. Yeah. Let's do this. Kugira ngo iyo debate yagure neza cyane dushoboye gutahukirwa tunatahuze n'abandi. Yeah. Guys, bakunda cyane tuyemereye ko kino kiganiro ino deba ari kindi tuzobagurira ubushize ubutaha plito kandi kindi naco sikera cyane ahubwo vuba cyane mu vyitege kugira ngo dukomeze gutahura birushirize. Murakoze cyane kuri micro ko mubibona yari Gogola Bet iri kumwe hamwe na Stan ga ku ruhande twashikije amajambo ameze neza kandi arushiriza gutuma dutahura ibigiye bitandukanye mu buzima rukristo. Turabakunda cyane nawe butaha.